Jewe nitwa Bigirimana Christophe, umufasha wanje nawe yitwa Ndihokubwayo Virginia. Dufise ikibazo c'umwana arwaye. Uwo mwana twaramuvuje ngaha mu bitaro vya Gitega. Nta bitaro na bimwe tutamuvujeko. By'ukuri umwana afashwe duca tujana mu bitaro bakamwongereza impwemu zigakatika. Hama by'ukuri n'abaganga bakatubwira ati by'ukuri uyu mwana aratugora kuvura kubera afise ikibazo. Bakatubwira bati murazomujana ku muganga i Bujumbura, murondera umuganga avura umutima hama amupime. By'ukuri abaganga baragerageje barapima uwo mwana i Bujumbura, basanze by'ukuri uwo mwana afise ikibazo c'ingorane y'uwo mutima wugurutse. None by'ukuri twebwe abavyeyi b'uwo mwana dufise amikoro make. Ico dusaba umuntu wese yoba afise umutima w'ikigongwe, yoba afise umutima wo gufasha, by'ukuri yuko bogerageza bakadufasha kugira turabe yuko tworokora ubuzima bw'uyu mwana. By'ukuri tukaba dusaba na nyakubahwa umukuru w'igihugu cacu canje wiwe, nk'uko twama twumva ari abanyakigongwe ari abanyembabazi bafasha abandi, yuko natwe tugarukirako bakadufasha kugira turabe yuko ubuzima bw'umwana bwobandanya. Tukaba turiko turatereza n'ahandi no mu mashengero, mu mashirahamwe turiko turatanga nyene impapuro kugira turabe yuko bodufasha nk'uko ari abanyakigongwe bama bafasha abandi. Ivyo nivyo turiko turasaba. Hanyuma nk'uwo wogomba kudufasha yoca nko ku ntuzeya ku nimero za kopeke 583 kw'izina rya Bigirimana Christophe. Inimero za telefone 61952 iyindi nimero yocako ni 628 ego mu Burundi tumura igiciro cy'amafaranga badusabye cy'umwana yovurirwako, badusabye igiciro cy'amafaranga c'imiliyoni 15. Ukuvuga yuko bavuze yuko bomuvurira mu gihugu cyo hanze. Tubaye turashima uwo wese yogira icyo akoze akagira umutima w'ikigongwe kugira umwana arokoke. Amushirahamwe abikorera utwabo, umuntu wese azogira icyo akoze, uwo wese turamushimiye.